Ndabaramukije cyane abakunzi ba PITV aho murere hose ndababwiye ati bonjour canke bonsoir ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muzaya kino kiganiro so nkuko mumbona kuri micro na Naflav imisi yose ko mama mumbona ndi kumwe n'umu invité rero ndibaza mwamaze kumubona ndi kumwe n'umusore ameze neza yambaye neza asa neza byose biri top so reka tumwakire kuri micro za PITV abaramutse yongera bibwire mumenye uwo ari we mwongera mumenye na byinshi asanzwe akora turagwaye kazi murakoze cyane nanjye ndabaramukije ku mazina yanje y'abavyeyi nico kintu noherako ni Rodrigue niyo mwongere nkaba mvuka mu ntara ya Ngozi mwumvise ni Rodrigue niyo mazina yiwe y'abavyeyi bamuhaye niyo mazina yiwe twavuga ko ari kuri kiranga muntu ariko no bivuga muri rusange twashaka kumenya Rodrigue n'umuntu ki asanzwe akora ibiki kugira ngo abakunzi ba PITV babimenye bongere bakumenye cyane Rodrigue asanzwe ari umudandaza umustiliste hanyuma yaho asanzwe ndi mu artiste ndi umuririmbyi abandirimba mu mudeho wa R&B ku mazina nkaba nitwa Kiranga c'amahoro izina ry'ubu star ry'ubusani ikiranga c'amahoro cyane gose murumva yuko iryo zina nk'iryumva nkiribona natangaye cyane Kiranga c'amahoro ryarankoze ko cyane imviro wayi kwiyita Kiranga c'amahoro bimeze gute turazi yuko kwera hariyo Kiranga c'umwere mengo niko babivuga ariko kubera iki kwiyita Kiranga c'amahoro impamvu nise Kiranga c'amahoro nkiri mutonyi nakunda Inuma kandi none munsi ndayikunda Inuma sinzi ko yumva neza agakoko kaguruka kitwa Inuma nkiri muto nagakunda cyane gose kugakunda uko nagenda ndakura niko nagenda mbona cyane numva ibyiza byako one day narabye filime ivuga inkuru iri muri Bible ya Nowa mbona Nowa akifashisha agatuma kuraba uko hanze ibintu uko bimeze hama nyuma karagaruka kazanye ibabi mu kanwa hamoro uko nagenda nkura niko nagenda numva yuko gasobanura amahoro hamara mu nyuma tanavuga ati kano kantu kararenze numva shaka kugira iki kumera nkako kubera ko kiranga ni navuga yuko ari jambo rivuye muri vuga numva bifitanye isano no kuranga itanavuga rero tireka nanje nitwe Kiranga c'amahoro ego urumva yuko ni kirundi cimbitse cyane atagusiguriye je nariyumvengira nk'umwanya munini cyane ugira niyumvira eske iryo zina risiguye iki namye niyumvira nyene nimwe vyakira Kiranga kiri umweru nite namye niyumvira nyene ariko urumva yuko insiguro kuri we na mahoro insiguro kuri we ni kintu ciza cyane nkuko avuze ko akunda Inuma nayo igaragaza amahoro mu bantu tukiri ngaho nyene uravuze yuko uri mu stylist bwa mbere ukongera ukaba n'umuririmbyi ari imidirimbo ndundi mbega ubwo buzi bubiri gute ubumanaginga kugira ngo byose bikore neza biragoye cyane ariko gusa nk'umuntu naje kwisurumva naje nk'intumwa bisako nitanga cyane kugira ngo bwa butumwa naje gutanga kwisi kugira ngo ndabushikane ahashoboka hose na cyane yuko ndi nk'inuma ntegera gukoresha ya mababa nkagurukana bwa butumwa kugira ngo hose bagira iki bamenye ikiri muri jewe kandi ngire nico mari igihugu ego cyane gose murumva yuko ariko abikora nk'inuma nyene nkuko yavuze yuko Kiranga c'amahoro niyo mpamvu ariko arabikora byose bimeze neza kandi vraiment bimeze bon cyane giye kuraba ku ndirimbo ziwiwe zimeze neza cyane zanitse neza kandi byose bimeze bon sana twashaka kumenya rero nka Kiranga c'amahoro yatangwe kurimba ryari vyaje gute Kiranga c'amahoro ahantu atanga kubona yuko shobora kumuririmbyi nakoze ndi muntu nkunda ibintu by'imiziki yaba indirimbo zo guhimbaza Imana canke izibita ngo nizisi hama uko nagenda ndakura niko nagenda ndabibamwo kwishura niga ko bijya twita ngo no gutambira amanota canke kuyakora turirimba cyane tugira utundi tugenegene nkabana ndabyitwaramwo neza cyane hama muri je ntangura kubona yuko hari impano indimwo ego ucutanga kwinjira muri studio ryari vyari bimeze gute muri studio umunsi wa mbere winjira muri studio umunsi wa mbere ninjira muri studio hari muri 2014 hari muri 2017 mu kwezi kwa kane
byari ibintu bitoroshe cyane, byari bigoye, ariko irya mbere injayo narabonye ati bya bintu ndabona nzobishobora. Gusa indirimbo nakoze ico gihe barayimpaye muga gusa sinigeje ndayisohora, gusa nariko ndatesta, nariko ndapima ndabe yuko bizoshoboka. Ego hama ya kabiri naciye subira muri studio en 2000, sindiko ndibuka neza. Icyo gihe naho nyine nakoze indirimbo, naho nyine sinigeze ndayisha mu bantu. Ni indirimbo nanise yuko turi ingenzi kwisi, yuko turi ingenzi, yuko ari hano duca tugenda. Ego hama mu nyuma rero naciye nkora indirimbo nise ndi umuntu, yoyo iri kuri channel yanje ya YouTube. Indirimbo ivuga ku buzima abasore babamwo mu gihe baba bipfuza kurongora mugabo ntibishoboke. Ubuzima abasore babamwo mu gihe aba ari umuntu akenye muga akaba afise umukobwa akunda, muga kubera ataburyo afise ntashike kuri iyo ntuze kuri iyo etapa bashaka, canke ugashobora nko kuba uri kimuga canke impumyi muga ukaba ushaka nyene umufasha, muga bivanye nako gasembwa kari kuri wewe ntibagukunde babandi wakunze. Ndavuga ati terega nanje ndi umuntu, ndahwera nanje ndi umuntu. Yego cyane gose murumva yuko ishome yiwe canke inzira yo mu gutangura umuziki si ubu, nta ko mumenye ubu siho yatanguriye, afise imyaka myinshi yakoze imbere yaho, ariko turumva neza yuko ibikorwa ni byinshi kandi ibikorwa bimeze neza. Ariko tukiri ngaho nyene indirimbo zawe zirafise ukuntu ziba zanditswe cyane gose, bari ikintu c'impanuro cyane canke amajambo agoye gutahura uri nk'umuntu atazi ikirundi cyane. Mbega niwe wiyandikira canke urafise abantu babigufashamo? Oya, nta muntu n'umwe yandikira. Indirimbo zanje zose nije ndaziyandikira. Kuko indirimbo nk'ubu unzogenda ndasohora nyinshi naheje kuzandika, zisanzwe ziri mu mutwe, izindi ziri mu mpapuro. Urumva ikintu gisaya no kuza ndiyibutsa, ariko gusa nk'ubu ibyo ndiko ndakora ubu ndiko nkora ibintu biri ku rutonde nahejeje gushaka ku rutonde. Ego cyane gose murumva yuko ibikorwa byiwe ni byinshi cyane, kandi twitega yuko abakunzi ba Pay TV nibaze yuko mwahejeje kumusapotinga. Genda kuri YouTube wandike kiranga c'amahoro, ucubona indirimbo zimaze gushirako, hariho ndi umuntu, hariho araryoha. Izo ndirimbo zimeze neza, ariko turashaka duha akantu gatonya kuri irya ndirimbo uheruka gusohora araryoha. Imana yaturemeye abagore, yarizi icyo dukeneye, akubwira ngo tubeho twishimiye ubuzima. Cyane gose murumva yuko yaririmbiye abamama, abafasoni, abagore, njya natwe abigeme turimo sinzi. Umva yuko ni ndirimbo irimo message cyane gose. Twashaka kumenya mbega yuko turi mu kwezi kwahariwe abagore canke abafasoni canke abamama, irya ndirimbo wayisohoye mu ntumbero ko ushaka kurimbira abamama nyene muri no kwezi kwawe canke vyajukwe nyene TikTok? Oya, ntibyajukwe nyene. Kubera irya ndirimbo kuyandika nariyumviriye ikintu mbona kwisi, navuga yuko gikunzwe, n'amafaranga arakunzwe. Muga gusa nasanze amafaranga burya abagore baraduha ingoga kugira ngo turondere amafaranga. Kuko nk'iyo uri umujene ata kintu ufise uriyumvira kuri kazoka bwati nzotunga umuryango gute. Umuryango nawo ntushobora kuzura atari abantu babiri batandukanye. Burya umuntu aza kwitwa yuko ari umugabo canke ari umuryango igihe afise undi muntu. So nakuze numva rero yuko umujene ntashaka kugira amafaranga. Niko nakunda kumva babivuga. Burya uza kumenya yuko ufise amafaranga neza nk'iyo umaze kugira umufasha. Ijya ndimo rero kuyandika, niyumviriye ku byiza by'abagore, ukuntu umuntu ashobora kugutwara mu nda amezi 9, akakurera ugakura nk'uko kiwanje urabona nk'ubu nameze n'ubwanwa. Ukaca usanga rero ico kiremwa nta hari ukuntu usanga umenga nitwagihaye agaciro, kandi ugasanga rimwe na rimwe abantu bako baragiranye umugore n'amafaranga. Mugukaca usanga amafaranga umugore n'umugore. Umugore nakara ko mara yacu, umugore nakabavu ko mu mbavu zacu. Urumva nta kuntu amafaranga ashobora kumuruta, kuko nubwo wabana n'umugore umwe akakwankira mu nyuma ararondera uyundi. Urumva uri kurarondera nawe nyene n'umugore.
naravye rero sanga umugore ni ikintu gikomeye cigitangaza ndavuga ati reka nkore indirimbo uyu muntu ndamushire hejuru kuko ararenze ego je nkiyumva irya ndirimbo kubera amajambo arimwo message irimwo nahise niyumva ati hantu ko umuntu ngireba ari umuntu w'umugabo canke umupapa irya message yaje gute usanzwe wubatse irya message nakubwiye irya ndirimbo ndayimara imyaka 2 yanditse muri iyo myaka 2 namufashe nari ifise ego no musi ndamufise ariko gusa nayanditse mugore ndazana muga gusa aho ndamuzaniye narabonye yuko ari mwakarusho kuko ndashobora gutaha nkasanga karato karanaguye uduhuze turameshe turazinze turahantu ibintu byo kurondera ibintu ufungura cyangwa byo kuja mu restaurant ntabyo nkikora muri make hari akarusho gakomeye gusa biravana abantu twakira ibintu kumwe muga gusa kugira umugore birafise akamaro iyo akubere muzima ho n'ikindi kintu ego murumva yuko afise ishingiro canke afise ico yabikuyeko kuba ufise umufasoni mu rugo niteka kandi n'ikintu ciza cane ariko twashaka ugira kantu hano yari abantu b'abasore canke baba papa basanga bacinyiza umufasoni canke umumama hari abantu babacinyiza kandi turabitswa biba mu gihugu ariko twashaka kugira kantu bahanuye basi gato aha kuri ico kamere z'abantu ziri kune kandi ziri gutanu hari umuntu usanga aremye kamere yo gucinyiza adacinyiza umugore gusa ugacinyiza uwawe wese gusa nk'umuntu bafise iyo kamere birashika ugasanga umugore ni mubi cyangwa umugabo ni mubi muga gusa umuntu wese arakwiye kubaha mugenzi wiwe utarabye ngo n'umugabo n'umugore muga gusa umuntu nawe yoba acinyiza nk'umugore amurenganya kubera afise umusumbyi inguvu canke yitwaza nk'umugabo nabyo nyene ni byiza ahubwo Imana yari yaturemye hagati yacu kugira ngo tukuzuzanye ego cyane gose numva yuko Imana ifise impamvu yabiremye ukuntu kugira tukuzuzanye kugira ngo habe umugabo wangira habe n'umugore kugira ngo mwese mufatikanye vraiment byose ni sawa cyane twashaka kumenya rero Jean yugiye imbere ya kamera canke yugiye mu mashooting nyene y'ama video harabamwe ibintu byinshi cyane bikuruhisha bikume n'umutwe yesrago ya mbere yakuruhije muri rya ndirimbo muri rya ndirimbo ikintu kijanye n'amasanamu cyaranduhije cyane kuko nkujya mwabonye mbere mu kwini video nawe n'umuntu afise utuntu twishakunda gukora mugabo bivanye n'ubutumwa natanze arambwira ati ndimbo yanje ndaza kwinzoyigufasha mugabo umwanya ndamukeneye ko siwe yabonekera byaratumye rero muri je ngira stress nkavuga ati bino bintu kamenga nyene no byihoza mugabo nkaca asanga ahubwo niho nyene ubonekera kuri umukozi ego ikindi naco indirimbo iragoye kwandika kugira iki ni ibintu bisaba ubwenge kandi bigasaba n'uburyo n'umwanya ego murumva yuko yarahuye n'ibintu byinshi kandi nivyo mu kazi kose gondera horamwe n'ibintu bikuruhisha n'ibintu biguca intege ariko iyo uzi icyo ushaka urakorana za nguvu zawe zose komsa kugira ngo ushike kuri ca kindi wifuza gushikako twashaka kumenya rero kiranga c'amahoro uri mu muziki hariho byinshi bivugwa hariho byinshi bizanye n'ibiguca intege nk'uvuze ariko twashaka kumenya nka wewe nyene bwawe nko myaka 2 canke 3 ubibona uzomaze kugera ku ntambwe igana gute jewe ikintu conezereza gusa nuko ubutumwa ntanga canke message ndikunda tanga mu bantu hari uwo yoshikire kamuhindura mugereho hogira uwo message natanze uwo ishika ikamuhindura canke akavuga ati bino bintu yaririmbye nivyo nyamba nahora nitwara nabirika nitware neza iyo niyo ntambwe yanje nyamukuru nziza numva yoshimisha mwiterambere ry'ubuzima navyo birakenewe ariko gusa ndipfuza yuko nka mu myaka nk'ibiri Uburundi bwose bwoba bunzi kugira ngo nanje ngombe muri bamwe baterera mu iterambere ry'igihugu cyanje ego murumva yuko afise vision nziza kandi afise bikorwa bimeze neza nta nkeka ivyo yifuza gushikako azobishikako kandi tubimuvajijemo nk'abakunzi ba Pay TV tugenda kuri channel yiwe tumusupportinge tugire subscribe twongere tugire ama commentaire menshi cyane tumupartage indirimbo ziwe comme ça
ivyo vyose yifuza gushikako abone kubishikako turi hamwe twese birashoboka niko wabivuga nibaze yuko abakunzi ba PTV rero mugiye kumushigikira mugiye kumuba hafi ariko twahamba ngaho twashaka nk'umuntu adukurikiranye kumbura ashobora kuvuga tudamukeneye no muronka kumbuga izahe nize mbuga usanzwe ukoresha Instagram nitwa kiranga c'amahoro page ya Facebook nawe nyene kiranga c'amahoro ahandi hano ushobora kusanga sanzwe ndi mu street nkora mu isoko ya Kamenge ni shop 0833 bishitse ugashaka kuza kushana naho nyine uburya ubufashije gutera imbere urashaka kuza ikibanza ni shop 0833 ukashorera sanzwe ifite utuntu tumeze neza impuzu z'abahungu n'iz'abakobwa ego hama uwari wese washaka kufasha arahawe ikaze ndibaza yandonde ntiyombura abakunzi ba PTV mumva yuko abahaye adresse zimeze neza kuma Instagram sanzwe akoresha Facebook n'ahasanzwe akorera ndibaza yuko abakunzi ba PTV aho muherereye hose en tout cas vraiment ndizeye ko muzomusupportinga ko naba turabasupportinga n'uyu rero tumusupportinge muri rwa rukundo nyene kugira ngo ibintu bibandanye bimeze neza cyane twashaka kumenya inyuma ya araryoha twite ikindi gikorwa ryari ikindi gikorwa ni mu kwezi kwa gatanu mu itariki 8 ego cyane gose abakunzi ba PTV rero mubere ready mube muri hafi cyane kugira ngo mu kwezi kwa gatanu muri me nzobe murose igikorwa ciwe kimeze neza kandi atanga message vraiment message ukuntu yandika nk'aba bantu bakira bamwe bandika canca misi ba afise message atanga mu ndirimbo ziwe kandi imeze neza cyane hama sinzi kufise akajambo kamwe canke tubiri washikiriza abakunzi ba PTV mu ntumbero yo kurangiza ikiganiro akajambo kamwe noshikiriza nuko nosaba yuko nk'abantu dusanga umwuga yuko twogiranira urukundo kuko novuga yuko basi twogiranira ubumwe kuko urukundo ruza hano hari ubumwe kandi ahantu naho hari urukundo n'iterambere rirahaba ntidushobora gutera imbere tukire abana ribi atabwumvikana buri hagati yacu ego nico kintu mbona noherezako cyane gose mumve ko atanze message imeze neza tugiranira ubumwe tugiranira urukundo ivyo twifuza vyo tuzobishika kubera yuko hari bwa umwe na bwa rukundo so kubwo ndabakunda cyane tugira urukundo n'ubumwe mu gusupportinga kiranga c'amahoro kuri channel ziwe za YouTube twongeye tumusupportinga mu gupartager mu gukomanta twongera ibintu vyose tubikora mu bwa umwe nyene so ndabakunda cyane Senana Flavia ciao